n'abamaze iminsi babona ugira amatemonyage cyane uriko uravuga ku bintu bijanye n'ubuzima bakagati Mutima ivyo bintu yabigiye mu gute vy'impanonga. Sinovuga ngo nabigiyemo. Je naravye ikibazo ugaruka dufise mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe dukomoka mu miryango ikenye. Abandi dukomoka mu miryango isanzwe. Abandi dukomoka mu miryango itunze. None ikibanza cacu twe kirihe ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Turi muri ya miryango uzamba bavye bagoma bagutelefona ngo none izisombe ngo tuzijye ukunye. Uri kuteura idarete muri babiri irikira bajugumbana wabuze ingene muyifata. Turi muri ya miryango umwana w'umukobwa ashobora kubaza yuko iwabo bajya rimwe uga bakagutelefona kubwira ngo ndi muri Suwete. Ndubikira amahera mejeje kurya. Agashajya bife ya 30,000 akanywa ji ya 25,000. Aho kukubwira ati je ndashonje ngomba ntahe muhira. Woma amahera tugafungura muhira. Yeah. Turi muri ya miryango wewe ibibazo ntavyo urabizi neza ko iwanyu mujya rimwe ku munsi. Mugabo kumva yuko wojaraguze ibiri wenyine mu kabare kugira ngo umunsi uhere kandi iwanyu vyase. Ubisanzwe twe twize ku madeni y'abavyeyi, twize ku madeni abavyeyi basabwa mu mashirame kugira ngo ubuzima bwiyongere dutere imbere twagukigwe. Mugabo tumaze gutera imbere umugisha wacu wa mbere wariye abakobwa. Twagomba kubaho gute mu buzima kugira ngo ubuzima bworore. Ubisanzwe kera uwawe arose nawe waburose. Ariko no munsi wawe arose uguma kunzira. Usugure hari abasore baronka kanoti bize ku madeni y'abavyeyi mu nyuma. Abakobwa kare batangura kuyashahurira kuyajya. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Kera umuntu wiwawe arose nawe waburose wamusira. Niyo mpamvu kera umwana ariko ariga amashuri asigaje umwaka karangiza umuryango wafukamira Imana uvuze ati turakize tuzosura gucana ku nkwe. Ariko no munsi uwawe araronka amahera akajera abandi. Bisigura iki? Wari umwanya wo kumenya ngene twiyubaka. Kuko twebwe kino gihugu kino gisagara turenenyeko. Kino gihugu kino gisagara abantu bagifise ko ubushobozi ni ya miryango zawumva ngo ngushitse kwa kapa wifu ya ndamama ngo angwa impande yo kwanuzeye angwa impande yo kwande mwana wanaka ya abo bantu ivyabo birateguye n'abana babo biteguye kubasubirira kandi bakura cyane bahagarara abavye bazoba bahagaze. So yitwa nde? Jewe yitwa Charles. Yeah. Namanze rivye vy'imiryango zomba ngo kwa kapa canke kwa abo bantu isi yabirateguye. Natwe rero tukomoka muri ya miryango tuza kwegera imbere gato aho kubaka systeme mu ntango tukaguma tubona ko amahera azohoraza. Twebwe turi mu miryango dukomoka muri ya miryango muri yaba banyi ufashe umuriyoni guje kubatemberera uba muto uzubona aho dodo umwe akwereka ngo banyandikiye gukura iginyo undi akwereka ngo ipasuma ntiravako aho bagiye sirikozi bakubwira ati ngumba keneye ishinge abagutelefona bakubwira ngo inkwavu zapfuye abakubwira ngo umwana wa sister ngo akeneye amakaye aho umuriyoni ucika muto mihana 3. Nivuga ngo twebwe amahera dukeneye kugira ngo ubuzima bwacu bworohe saya dukeneye amahera menshi. Kuko ushobora gusanga mu muryango wanje ari jewe ndiziranutse. Bisaba iki? Byasaba ubwenge bwinshi no gukora cyane kugira ngo Imana yagure. Rero twebwe ingorane ikiza kuba hagize iciyongera gato tubaho nk'abafise byinshi. Kuko mu buzima iyo ugomba kubaho neza ubaho nk'udafise. Niho n'ivyo ufise bikomeza kwiyongera. Abajene benshi babaho nk'abafise byinshi aho kwerekana nk'abafise bike. Uziko ari abantu bamaze kubona ugira mu modoka badasubira kugucorera 10,000 kubera baba ari sire kuyafise. Kuko mu buzima uhera ku byo ushaka uhera ku munezero cyangwa ugahereza ku mubaba ushaka uhera ku munezero cyangwa ugahera kubaka system. Mugabo vyose bizokubaza.